Ni iby'agaciro kongera kumva ijwi ryawe. Iminsi yari ibaye myinshi mama. Nizere ko umeze neza. Nizere ko Imana izongera kuduhuza tugahora dukomeye nk'uko nagusezeye nkubwira ngo umunsi umwe nzogaruka kandi nzogaruka ameze neza. Mama, mu gisagara buri muntu wese avuga ko ameze neza naho atari ko kuri, kandi nanjye ndi umwe muri abo mama ndameze neza. Mama, ntugire umutima uhagaze canke ugire impungenge kuri jewe. Ku vyerekeye ko nizeye mama, si ikintu cyo kwizera canke cyo gushira ku mutima cane mu iki gisagara. Fata ko hari ahantu Imana yahancishije kugira ngo nzomenye ubuzima icyo ari cyo. Imyaka ibaye myinshi, iminsi ibaye myinshi, ariko ndizera ko tuzongera tugahura. Ino abasi ni benshi gusumba ruguru mama, kuko mwebwe mukicizera ko umubanyi ari wo muryango, ariko ino siko bimeze. Buri umwe wese afise umupfumu yizera, abandi nabo bafise abo bita ba dadi bizera gusumba Imana. Mama, ziriya foto bakweretse ntabwo ari ukuri. Ziriya foto abonye ni foto je ndi iruhande y'imodoka. Iriya modoka si yanje mama. Ntuzohave wibaza yuko umwana wawe yateye imbere akibagira nyina amuvyara. Mama, ndacibuka amajambo twavuganye, ya majambo wambwira muri rya joro, na ya majambo wambwira umperekeza ku modoka. Impuzu zo gutiza no gufekinga ubuzima nico kintu conyene kinyegeza ubukene bwanje. Abantu bakabona ko nateye imbere, ariko ntaco ndashika ku mama, ndacarondera. Mama, ndashima kuri telefone uyu munsi. Nakiriye iyi telefone ifise agaciro kanini mu buzima bwanje. Sinzi ukuntu bisobanura. Nanje nari naripfuje mama kongera kumva ijwi ryawe, ariko mbura uko ngira. Ariko ko Imana yabikoze, reka nkubwire biri ku mutima. Ijwi ryawe rituma numva no kupa telefone, kuko numva ntashobora kwihanganira amarira yawe mama. Birababaza cyane. Mu gisagara buri muntu wese abayeho ubuzima atari ubwiwe, nkaho turiko turakina sinema. Ububeshi nibwo bwinshi kurusha ukuri. Ntibizagushuke, ntibaze bakubeshe ngo naka ngo abayeho neza kuko bakweretse amafoto, kuko amafoto arabesha. Senga Imana buri munsi kugira ngo iguhe kwihangana mu kubandanya kuba mu buzima. Nagusezeranya ko nzoguhindurira. Sindata isezerano kandi sindibagira ico nakubwiye. Igihe cy'isaha y'Imana itaragera. Ino mu muje iyo ushuhiye amaronko ugashaka gutunga hataragera, bashobora kuguhamba igihe cawe kitarashika. Nico gituma ino mu muje abahungu basigaye ari bake, abandi bahisemo guhunga Bujumbura hakiri kare kubera amayobera y'ubuzima. Ino mu muje ivyo umuntu n'ivyiwe, iyo uvyifuje usanga wahindutse umugore. Abantu bino bafise umutima mubi, ushobora gusaba amazi bakayakwima, kuko umwe wese araba ivyiwe. Reka basi tuvyite ngo gupambana. Abantu bino buzuye inzigo, ntuzobone batwengera ifoto wibaze ko ku mutima ariko bameze. Bashobora kukwica uhagaze, hamwe wibaza ngo hari ico bapfana na Satani canke ni papa wabo. Rimwe na rimwe mbafise ubwoba, bamara yuko ibintu bitazakunda, ariko mama ndizera yuko amasengesho nsengera buri munsi ari azotuma byose bikunda. Ndabizi neza ko sengera buri munsi joro n'izuba, kuko yaba atari amasengesho yawe simba ngihagaze. Mama, nanje birambabaza kumva inkuru ko turabakene banyagupfa. Komeza usengera umwana wawe, kuko ndizera yuko uko vyatambwe ariko bizorangira. Umwana wawe azotera imbere, umwana wawe azoshika aho yipfuza, kugira ngo nawe agukorere ico wipfuza mu buzima bwawe. Ngo nabo bandi bo muri famille batangwa gutera imbere baramaze kurambirwa n'telefone zacu ntibakizitaba. Bibaza ko tugiye tubasaba amahera naho twaba dushaka kubaramutsa twumva uko bamerewe, kandi twabikoranye umutima mwiza. Baguma bibaza ko tuba turibaza. Mama, komeza kwihangana. Hari igihe ngira umunsi mubi ngashika mu gitanda nkumva nosinzira ubutakivyuka, ariko nkibuka isezerano naguhaye, bikantera ivyizigiro by'ejo hazaza, bikanyibutsa ko kinkeneye, kandi ngiye atawundi ufise atari jewe wizereramo mama. Ndacahari umuhungu wawe, ndacakora, ndacarondera ubuzima. Ubwire mushiki wanje mbabere kuba ntashoboye kurinda isezerano, byatumye abona ko ndi umubeshi, arungurwa hataragera, none nawe vyarangiye yahukanye. Uzonderera abatonta ari bo buzukuru bawe. Ndabizi ko umuvyeyi mwiza kandi uzi kurera. Igihe nicagera nzogaruka. Naho iminsi heza ari myinshi ataco ndungika, ndabafise ku mutima kandi ndabakunda. Ndabizi ko rimwe na rimwe uhora ugira amakenga, ukagira amadidane, ukavuga ati ese umwana narungitse ko mbona ataco yibwira canke ataco akora, vyagenze gute, yahinduwe n'iki? Mama, nukuri sindahinduka, ndacari wa wundi, ariko ubuzima nibwo butuma mama mpora nkamara igihe ntakuvugishije, kuko mbura nico mvuga mu gihe nagusezeraniye ko uzoza ndakurungikira amafaranga, none ubu vyaranse. Ndakora cane buri munsi kugira ndinde isezerano, nkiyima kugira ngo nzoshike kuco nasezeraniye umuryango. Ndibuka amajambo wambwiye umunsi unsezera muri rya joro, na n'ubu ndacayibuka mama. Ntaho yagiye arashari ku mutima, kandi nizere yuko Imana niyabikora tuzongera tukabonana.
mama ndabizi yuko unkunda kandi nanjye nkagukunda, si uko nanjye nashaka kuva iruhande yawe ariko n'ubuzima bwabitumye, ibihe n'amajambo byari bimaze kuba byinshi, niyo mpamvu nahisemo inzira, ariko ni kubw'urukundo, byose ndabikora kugira ngo tuze tubeho ubuzima bwiza nk'abandi bose. Reka ngusezere nkubwire ngo urabeho, Imana ikomeze kukwihanganisha, iguhe imbaraga zo kwihangana. Yari umwana wawe ukunda kandi wakunze kuva kera. Yari wa muhungu wa Drift LG. Nimba iri jambo hari ahantu rigukoze canke rigushitse ku mutima, kora subscribe kuri Drift LG kugira ngo mubandanye mudushigikira.